umugabisha w'ingabo w'abasodijana yari afise umushumba wiwe agwaye, arizera atera intambuka aja kwa Yesu. Baramubwira ati jewe nashaka unkiriza umushumba wanje aragwaye ameze nabi ari kumfira. Yesu aramubwira ngo ndaje kumukiza. Hanyuma umugabisha aramubwira ngo mwami reka ntibimbereye kuzi wanje, mvuga ijambo rimwe gusa, kubera na jewe ndi umuntu ndabwira abasodantwara, nabwira umwe ngo ingwingo akaza, nabwira umushumba nkoresha ngo kora iki akagikora. Na wewe ndazi yuko ni wavuga ijambo rimwe gusa umushumba wanje arakira. Haleluya. Yesu aratangara aravuga ngo yo mbega ukwizera, mbega umugabo afise ukwizera. Aravuga ngo no mu Bisirayeli sindabona umuntu afise ukwizera nk'uko uyu mugabo. Haleluya. Yesu acaramubwira ngo genda bikubere nk'uko wizeye. Umushumba wiwe ako kanya nyene ngo acarakira kubera sebuja yamwizereye. Umushumba ntiyarazi n'ibiriko biraba, yari yiryamiye yirembeye, aza yumva mu kanya isase arakize. Haleluya. Kubera iki? Sebuja yizeye. Muribukana babandi batwara umuntu ku nderutso, bamutwara kwa Yesu. Aho Yesu ari basanga hari ikoraniro ryinshi, babura aho baca, ngo baca baraduga hejuru ku nzu, bakura kwa matigura barayisambura. Ujya kujya gusambura inzu bayisambuye mu kwizera. Baravuga ngo turayisambura, icyo tuzi ni kimwe, nuko uyu mugwayi wacu niyashika imbere ya Yesu arakira. Uko kwizera kubatera gusambura amatigura, inzu y'abandi barasambura ngo baca bafata inderutso bururukiriza imbere ya Yesu. Pwa Yesu agize acaca abona umuntu ku nderutso imbere yiwe, aratangara ati mbega bigenze gute? Ariko kubwo kwizera kwabo bagenzi biwe aca arakira. Uretse kwizera k'umugwayi, naho wo mwizerera arashobora gukira.